Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu ni wa mwanya tugiye kubageza ko amakuru ariko aravugwa n'ubundi kunyinyurana riri hagati mu bategetsi cane cane bakomoka mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kugaruka nini ku mugabo akomeye cyane muri uyu mugambwe ano munyamabanga mukuru wawo ku rwego rw'igihugu nyene iteka Reverano Ndikuriyo, ndetse niwashizwe ko nk'uyu mugambwe ngo uhagarare mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 ndetse akanegukana intsinzi muri ayo matora ari we nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Turaza kugaruka kuri vyinshi vyatangajwe, tuza kugaruka kandi ku vyatangajwe n'umwe mu bagendanira canke se mu bacungera umutekano wa Reverano Ndikuriyo, uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Gusa imbere ko tuza kubigaruka ko turaza no kubabwira kandi ingene uyu Reverano Ndikuriyo yatanze itegeko ku modoka zari zireruye bamwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho bari bagiye kuraba bimwe mu bikorwa vyihutirwa cyane umukuru w'igihugu yarabatumyemwo, ariko we akabahagarika ndetse akabaca n'amande abo yari yafashe kugira ngo baze kurengana. Muribuka mu rubanza rwa Bunyoni yivugira ko yarondereye Reverano Ndikuriyo ngo amutumwe mu gihugu ca Tanzania ku mugambwe CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi ubarizwa muri ico gihugu, ngo aje kumuvuganira ku kibazo yari afise, akamubura akarondera uwugira kabiri mu kumukurikira, ariko navyo bikanka bikananirana. Nubundi nkuko bizwi Reverano Ndikuriyo nta cana uwaka n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Benshi baranabizi ko mu makoraniro kaminuza yagiye araba y'umugambwe CNDD FDD Varisito Ndayishimiye yipfuza ko Reverano Ndikuriyo akurwako, ariko bikanka bikananirana. Mbere umukuru w'igihugu yaranipfuje ko urongoye umugambwe nawe yotwara igihugu, ariko vyose biranka ko biba, kuko yashaka gukurako ubudahangarwa bwose Reverano Ndikuriyo. Haraciye rero turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverano Ndikuriyo. Uyu rero akaba yatanze intahati: je ndipfuza ko mutoshira habona umwidondoro wanje kubw'umutekano wanje uhava ubangamirwa. Ndi umuntu muto cyane, ariko amabanga njejwe yamaye kubona no kumenya vyinshi mu bikorwa vy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD. Tubibutse ko abagendanira aba bategetsi bakomeye cyane ari nabo baba bafise amabanga menshi yabo, cyane cyane ayarabana n'abantu bayaga nabo ku telefone, abo bavugana nabo bahuye, ndetse n'ubutumwa bugenda butambukana hagati y'abategetsi. Amanama agenda arakorwa mu rwisho yose baba yazi, ndetse n'andi mabanga bamwe mu bategetsi n'ubundi baba batazi yerekeye n'uwo mutegetsi. Uti Reverano Ndikuriyo arakunzwe kuvuga ko apinga umukuru w'igihugu, ariko burya ivyo muzi ni bike cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD FDD. Uti nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reverano Ndikuriyo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi, naramwumvirije amajambo ashikiriza, naregere kandi ndihweza abo bakorana. Hari ivyo numva n'ivyo mbona bikantera ubwoba kubijanye n'akazoza ku Burundi. Naho atanyambi buragahonzi, jewe ndi mubemera ko nubundi aba bagabo babiri aribo Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse na Reverano Ndikuriyo bafise ihanganiro ridasanzwe. Ngo nkuko avyivugira Perezida Varisito Ndayishimiye nawe akabivuga, ariko mu mvugo isa naho itumvikana neza, gusa itahurwa n'abahanga. Ndipfuza kubwira abarundi ivyo nzi, ndipfuza ko umukuru w'igihugu navyo abimenya. Uti benshi mwaravuze Bunyoni, ni bake muzi vy'ukuri Reverano Ndikuriyo nawe ndabasavye ikintu kimwe, murambikira ibanga. Reverano Ndikuriyo ngo yashikiye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye gutwara CNDD FDD, ngo vyari mu mugambi we cyane. Cyambere yihutiye kwabaye gushira akarwi kajejwe kumwamamaza. Turi kuri aka karwi kajejwe kwamamaza Reverano Ndikuriyo, ngo na karwi gato ariko kandi karakomeye. Aka karwi karakora ibintu vyinshi cyane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ari we gihangange mu gihugu. Baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose. Barashiraho kandi imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo na abantu benshi bariko baramuvuga, kumbe ni ka karwi nyene.
ngo hari aho kandi bahabwa ibikorwa vyo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo bihanze igihugu c'u Burundi. Nk'akarorero, igihe hari habuze igitoro harakwiragijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru n'ubu bitotunanira. Ni ubutumwa ngo bwashavuze rwose abanyagihugu, ariko bikozwe mu rwenge. Hari n'amakuru ahari y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi kandi abikora yabitumwe. Cyane cyane ku banyamugambwe ba CNDD-FDD baravye ibibazo igihugu kirimo kuri ubu, benshi ntibatinya kuvuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutwara vyamunaniye. Gusa ibi bakabivuga mu ntamatama batabivugira habona, kuko nabo ivyo bashikira nabo babizi. Ngundi mushinga uhambaye mu kwimikanisha kwiwe burya ni burya butumwa Reverano Ndikuri yatanga ataco atinya, ariko avyerekana. Benshi baza ngo n'amajambo amutoroka, ariko ni ibintu biba biteguye neza cyane. Reverano Ndikuri nawe ngo akeneye kwerekana ko ari we mugabo arinda mu Burundi, ko ari we ari karabandanya urugamba abatanguye kuva kera, kandi ko ari we ashoboye gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana rero kadatinya vyinshi, ngarahereza impigi abicenye batandukanye, benshi mbere bakanumva ko baremeshejwe. Nuko nkako basuma bafatwa, hari ubutumwa aba yahaye abagumya banga benshi, usanga umwe wese afise ico yivye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyene azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bwo bubatera ubwoba. Muri kino gihe hariko haravugwa inyinyurana ridasanzwe mu mugambwe CNDD-FDD, havugwa kandi inyinyurana ndetse no kutumvikana kubaho hagati y'ingingo ziba zigiye gufatirwa uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, aho mu rwego rw'umugambwe rwo hejuru, mu rwego rukuru rw'iperereza, mu rwego rukuru rw'inzego zijejwe umutekano mu gihugu, bose havamwo abavuga ko agomba kuguma apfunzwe, akavamo kandi n'urundi ruhande ruvuga ko agomba kurekurwa akidegemvya. Reverano Ndikuri aragenda atanga inyigisho mu rwaruka cyane cyane mu gihugu ahatari hake. Ni kenshi ngo nje na bagenzanje twibaje nimba koko mukuru w'igihugu azivyigishwa muri izo nyigisho. Hari inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe, ariko iziteye ubwoba zitangwa na Ndikuri ubwiwe. Ubundi ngo Ndikuri we iyo afashe ijambo yigisha abantu ibintu bitatu, ariko vyose bifise ingene bigaruka kumayagiza we nyene ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ivyo bita kahise k'igihugu, ugeze ngaho urumva ko yigisha vyinshi, ahanini akavugamwo amoko, akifuza ko ngo urwaruka ngo rugumana ishavu rya kahise. Ngaho kandi yagaruka cyane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho acerekana ingene yabaye mu basavye ko ikiziga ca Perezida Ndadaye mu gitahanwa. Mu gice cya kabiri aravuga cyane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye, aho naho agoma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba n'abandi bakiyumuntu wazangabo za CNDD-FDD. Ngikizira muri ivyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko intwari zozo zahakomerekeye. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye ari umutinyi ku rugamba. Igice cya gatatu kandi kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza. Uyu we ngiye amushitse ko aramuteba ko gose, akibutsa iragi yabasigiye. Nungaho wumva yerekana ko ari we musubirizi wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataco avuze, ahubwo ko ashobora kuba atari mu murongo wa sogo. Ariko vyose ngibi ni ibintu Reverano Ndikuri avuga mu rwenge rwinshi cyane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu: Ndadaye, Ndikuri, Nkurunziza. Kandi ibi navuga birakora ku mutima urwaruka, ararwegereza, arangiza rusorera, kandi akavuga imvugo irukaburira kugwana nkawe. Aho kera imbonakure zaboneka ari za Nkurunziza, ubu we yarejeje kuzigira izandi kuri yo nk'uko bisanzwe bigaragara kandi vyanamenyerewe. Mu rurimi rudasanzwe rero Ndikuri asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo vyinshi ku buryo ashobora kwaduka iyindi myerekano y'abanyagihugu, nk'uko kandi vyama bivugwa na Perezida, vyama bivugwa n'abandi bategetsi batandukanye, aho babona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Hoba ibura ry'igitoro, umuyaga nkuba, ibura ry'amazi mu gihugu, iduga ry'ibiciro ku masoko, ndetse n'ibura ry'ibinyobwa vya Braludi. Ibi vyose ni ibintu bituma abanyagihugu ishavu ribadugana. Uti kandi inshuro nyinshi rariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu. Reka ndabahe uburorero butatu niboneye. Imbere gato
twari ku kibuga cy'umupira w'amaguru candi kuri Makamba ndi kuri ngo yaricaranye na Buramatari w'intara ya Makamba n'abandi benshi. Umwe muri twebwe yaramushiriye telefone aramubwira ko ahamagawe na General Neva. Yishe yashibura akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiriye arahamagara naho nyene agira kwa kundi. Ijya gatatu aba bari kumwe baramuhanuye aritaba. Naho nyene yaragurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato aca arayikata. Twarume twese. Akandi karorero gatangaje nakabonye ubwo Reverend Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho zimbonera kure muri commune Bugendana. Mwijoro niho twamenye ko President Ndayishimiye yamusavye ko bazohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari. Twaratangaye bukeye ntitwagiye. Yaciye agenda giturumbuka mu makomine ya Bujumbura Rurari. Ibugendana nta muntu numwe yarungitse muri ka karwi kiwe. Ahubwo ku munota wa nyuma twumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana gutyo babarishe umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Nukuri ibi byo ngo yaravyikoreye. Akarorero ka gatatu uti twari tuvuye ikarusi tuza Igitega niho haduca ko Jeep Prado y'ibiyo bitabona yiruka cyane. Muri security twaronse itegeko ryo kuyihagarika. Carazira ko hari imodoka imuca ko ikamurengana. Twaravugije amafirimbi ariko ya Jeep bandanya kutwenurira ataco yinona. Jeep yagumye yiruka cyane imbere yacu. Reverend Ndikuriyo yarashavuye cyane. Sinzi ngene uwo munsi tutarashe. Twaradan telefonye abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiriye umugozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze ku masanganzira ya Karusi na Gitega Jeep twarayihambije ihagaze ku idodane. Umushoferi twaramutegetse kuvamwo. Reverend Ndikuriyo we aca aribandaniriza. Umushoferi yarasiguye ko akora mu biro vy'umukuru w'igihugu ko yarajanye umuganga canke se veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu kandi ko baramubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabarizo nka. Iyo modoka twarimenaguye ibiyo n'iminwe y'inkoho. Umushoferi yarahamagaye mu biro vy'umukuru w'igihugu nabo barahamagara umukuru w'umugambwe ariko Ndikuriyo yarababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu ko kizira kwirengana. Baramwingize ngo yireke inyarukane muganga ariko yabishiye ko itava idatanze amande kubona yacereje umukuru w'umugambwe. Ngerega abahavuye baduhaye amafaranga 600 y'amarundi duca natwe tuyagabura. Murakunze kandi ngo kumva ingene President Ndayishimiye amagarira abanyagihugu bato kwerekana indongozi ry'ibiturire ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe kandi ko uwo azofatwa adodobreje inzego azomushira ku rutonde rwirabura. Bya twebwe twarabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Ati nje ubwanje nayumviye Geras Ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kugwanya ibiturire President ariko arafata ni nziza. Geras yavuga ko ibintu biriko bigenda neza. Naho nyene Ndikuriyo yaciye amahagarika ati birya njewe ntavyo nshigikiye. Ndikuriyo yavuga ko abo badeje bariko bariruka ko aribo bigisha umugambwe ruguru. Hageze ko bibandanije gutya ataco bazohanoba hageze amatora. Yabivuze ashavuye aravuga ko mbere acamagara umukuru w'igihugu amenyesha ko atabishigikiye na gatoyi. Ni nako kandi Ndikuriyo avugwa mu migenderanire idasanzwe n'ubundi n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni ndetse n'abandi bategetsi kuri batakibona ibintu kumwe na President Evariste Ndayishimiye. Benshi batanguye ari abagenzi nawe babona ibintu kumwe nawe ariko nguko iminsi igenda itera yigira inyuma babona ivyumviro vya President Ndayishimiye bitandukanye n'ivyabo. Ibi tuzobigaruka ko makuru yacu tuzobageza ko vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no Muhoza TV Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.